Hello, yambo bwake mwaramutse. Tukibaza ko muri amahoro y'Imana bane namwe. Ndagomba gato mubize kino kiganiro no mugabo arimo avugana n'igitwara iminota 3 gusa niko mbona hano. Umva bino bintu yarimo avuga hano kandi ni by'agaciro. Reka mumva. Harimwo Bruy. Uzogende mu kinama urabe amantu z'amastudio hari imiziki bavuza ukuntu usanga ari kuri volume maximale. Mugabo ugikiriri bajya bavuga bati ibyo by'urwamo ntabyo dukeneye. Mugabo mu kinama bagira urwamo kugira ngo ingorane bafise bazirenze urwamo bazibagire. Ni naho usanga hari n'amashengero nabijye by'amashengero menshi baguma kugira ngo uje mu ijuru ngo atora igitangaza, tora visa, tora umwana, tora iki. Donc ajya mayigwiza aba menshi kubera baba bagomba yuko umuntu nimba yiri ubusa mugabo abwirirwa no kwizera yuko bukiye atariko bizobandanya. Donc iri yaro binavuze n'ivyo ndabizi nagira vyumva ku bantu bacu ubwenge baravyumva. Bino bintu yaravuze hano bibiri, icumuziki, induru y'umuziki, by'amashengero, murigira mubona bikazikirire, murigira mubona bikaze muri quartier millennial n'imbarinde, murigira mubona bikaze mu makartier arimo abakire, abatunzi, abantu bifise, abantu biyubashe, murigira mubona ivyo bintu biriyo hari yahantu ako kajagari ntukabonayo. Niba restaurant bw'induru urigera ubonayo, cyangwa n'ubukinga bugenda bujagarayo urigera ubonayo, izobubona bariyubashe ivyo ntibabigomba. Gusa ibi bintu nyene biba mu bakene, mu bantu bakenye. We kwera utagira umutwe ntuvyumva. Niba byo kwizeza abantu hino nka bino bintu yaravuze ati uzoja mu ijuru ugiye kugenda acakirike tangaza cawe ari kintu Imana kuvuze ko ntugenda kubivugira hariya mu bakire. Zino jiji ntabwo uza kubivugira mu bakire, ntabwo uza kubyasama ko ikiriri nawe ufise urushengero ntugeza. Muzogende murabe muri ariya mashinga arimo abantu bakuze babatama bakera bifise kwa mama buntu kwa bande, bizobwira ko mu rushengero uzuvuga ngo cakira igitangaza cawe, cakira visa, cakira indege, cakira ikintu ciza, hari ikintu Imana no musikivuzeho. Imana igukuye ku rwanko, Imana igukuye kabakuvuga, Imana igukuye kabagusuzugura, Imana igukuye kagasuzuguru. Ntabwo muzopfa mubibonye. No muri politike ntabwo muza kugira mubona gwasa bo muri dede nabandi bafatanya mu makote. Mugabo mwebwe buto ngaho ubuntu bizubunyekera nyene bo bari nyuma muzafatara mu makote, mwitani impaka, mwitani ibisiga, mwitani biki, munakubitana mwadukane n'amakofe. Buhari yabipoweye birundiye ifaranga n'ibyo kurya. Mugakubera ubukene bubanagisha. Niyo mpamvu ndababwira ngo ivyo bazababwira ngo cakira visa, cakira indege, Imana ikuvuze ivyo byose n'ubusaze. Murigira mubona bari kubavugishwa ku bakene no ku bakire, murigira mubona mu ivyo bintu kandi vyo namana babwiye. Murabona abakire baza bituragura hasi, ngira aho mwabibonye abakire muri amashengero ivyo vy'idadi y'uburofa ngaho bituragura hasi. Mwarayibonye abana baba generale, mwarabonye bituragura hasi, abana ba president mwarabonye bituragura hasi. Mwarabonye haza umutegetsi n'umukire bakamuhanura ko ibigiye kumubako byahandi bakunda me kubahanura aho ngaho. Murigira mubona nahamwe kubera mwege muri abana mu mitwe kubera ubukene, inzara, ibibazo murimwo, haza bakubwira ko bwiye gukemuka nawe ugatarariza n'imitwe nk'igihore. Ameni ndabicakiye jibi ndabizi kuva kera ntiwamenda bahenda ivyo bijuju ngaho. Murigira mubona ngaho abakobwa babakire babasirimu baza gusagaruka ngaho usengera umugabo tadi ngo abagabo baraza bakandesha ngo bagasubira inyuma. Murigira mubibona mbwamige kubera ubukene mugara kubira tadi ngo basengere ngo nta bagabo nta bagore muraro ngo basengere ndabatereza amashengesho. Murumva abana babakire, abana ba president, abana ba ministre, baba generale bavuga ngo turatereza amashengesho ngo mudusengere tugwaye umutwe. Murigira mubibona. Iyi mihimbiri irasara, iyi ni inzara shi bavugije ibyo bintu aca ujinga ngaho kandi megara kandi kamwe hano yaravuze hano ngizamo numviriza. Iri ya reziglize izo oye ni sinye zibiri, sinye ya gatatu harimwo no kutagira programme. Umuntu akazinduka yahura n'uwundi
bahuriye muri ville bose bagaca birirwana bahagaze bavuga abantu donc nta numwe yari afise yaroye nta numwe yari afise programme nta muntu yihuta kuko ntacyo afise akora hanyuma aho dansa ugiye kukidiseka neza umva ntibari bafise icyo bakora kandi n'ikibahagaritse ce sont des personnes mbega waruzi naka donc hariho kutagira programme hakaba no kuri discussion zitaba zifatiye ku kintu cy'iterambere baba bavuga abantu juste pour kugira ngo baryohere umutima uravuga ati ngo turimo n'abandi bari muri zo naho tugowe n'abandi baragowe n'abandi ntacyo baturushije donc niyo ni signe de sous-développement nta agenda nta programme umuntu ava muhira juste pour partir yahura n'ubundi kugura ibicupa donc ingo aho hazamo rero n'ikindi cuko umuntu ubona ko ari disponible tout le temps nimba ubona umuntu umuhamagara minuit 2h du matin mu gitondo kumugora akaguma kubwira ati ndi disponible ça c'est un signe qui ne trompe pas ko uwo muntu ari mu bantu sous-développé c'est un pays sous-développé c'est une zone ni communauté ni société sous-développé kuko abantu bafise umwanya alors que ayer time is money urumva umuntu nta mwanya afise ubonye abantu bose bafise umwanya tugende kwiruka tugende mu maza tugende muri ibi tugende muri ugasanga mu Burundi niko bama ibikorane bidahera imanza ngo z'imigambwe bidahera niyo mpamvu bataba bafise ico bakora biratse gose cyane bijya bikorane mwamwe mwese kugira ngo mufise ico mukora nuko mutagira ico mukora niyo mpamvu mugomora mukaja mbere hari bamwe muri mege muhara mwugazana amabotiki ngo nimwugare ngo mugende mu gikorane ngo cyo mukuru w'igihugu kugira mu gikorane ntabwo ari force ugomba aragenda bishatse ugomba utaguma nawe akirekera ariko ibihe mwamamwe nyine tugende muri ibi tuje muri ibi imisi mikuru y'ibi nuko madafise ico mukora abantu bamafise umwanya komesi ari ico bakora ça c'est un signe qui ne trompe pas que ari une société ni communauté ikeye icanyuma kugira sinda gutwara umwanya munini cyane cyenda kurushe ni les couleurs uzobona umuntu akubaka nk'inzu agashyirako nk'amakurere 60 iyo portail ugasanga iri ibara rya jaune rya rouge rya verte sosi byerekana yuko umuntu ataramenya ingene acagura ataramenya icyo akunda ça beaucoup de ramifications parce que uzoraba n'umuntu w'umuvumvyi ntagira icanyu bavuga uti hari ngo nzanira hari royale ngo nzanira hari ref ngo nzanira hari ntuzeye baju nzanira hari beshu nzanira hari ugwagwa hari primus hari kinini hari gitoya donc ari plastique il consomme tout il tire sur tout ce qui bouge il consomme icabonye cyose ivyo n'amasigne de sous-développement sino umuntu développé je kugira ati je nywa primus gusa kibuze habura urwango ndaza aho nja kukinywa jewe nywa amazi gusa kibuze habura urwango et personne ne va t'envouloir ngo mbe kutanywa sosi ça sont des signes de sous-développement qui ne trompent pas la liste est longue mais juste pour vous montrer que le fait yuko abantu babe préoccupé naka abanyina naka yaduze irisifi yuko ugenda mu rupangu rw'abantu hari abantu benshi bakenye uje wumva ngo naka ngo yazanye kamyonete yazanye abashitsi yazanye inkoko yazanye amakara yari inyama parce que ils sont pauvres ils sont là pour compter ils sont là pour voir donc ikicaba normalement les enquêtes nk'izo bazihembego ngo bo bazikora parce que nta kindi bafise nta kindi bakora ino fonke konte imodoka yarenganye umuntu yaje wari inyama watetse ifiriti voilà bino navyo navuze nivyo inyubako zirimo akajagari nko muri leta zunze ubumwe za Amerika hariho agace bakubuza gupfa kubaka ikintu cyose gushire ko iranga ugomba leta nikubira kudakwiye gushira ko iranga ugomba inyuma y'inzu nukuri muri Amerika birahari ukazusanga inzu zirenga 500 zirasa bose bagiye barajanisha iyo ukigenije ibara bakubana nk'umuntu w'umusazi mu nzu bararekuri ugasego kugomba kagira ukugomba ukavyanga ukugomba ari kinyuma ico kibanza naho uba wakiguze tikitirirwa gwawe izo kurere zawo ntabguhindura nitegeko hera hariya kandi nta kintu urekuriwe kuza kubakayo utabimenyesheje cyangwa baraba yuko gitokwangiriza cyangwa haba kajagari rero ibihugu zobera nkuko yarayibuze hano inzu bacomekamo ibibara bagomba ibyeri byirabura uvangira n'ibiki
bazoba bafise akajagari mu mitwe. Ibi rero iwacu biracyahari. Ngo mu Burundi tuba dufise amategeko agena ingene wubaka, hakagenda ko n'amarangi bijanye n'izo nzu ziri muri ako gace uko zimeze. Ibyo birahari, amategeko arahari, ntayahari. Ariko byinshi mu Rwanda birahari. Mu Rwanda hari amategeko akugena ukuntu wubaka, ngene uhagurutsa, niyo urengeje ko uri ntaho ugenda kubisaba cyangwa ukabivuga. Utabivuze cyangwa ubisaba urahanwa. Nibyo bisigura kujyana igihugu canke ibintu ku murongo. Igihugu zizomera gitabigira, niwe uzozana ngaho umugina azawubaka avuge ko ari inzu hama akajagari kaduke. Imana turinde kano kajagari kugira ngo turaca ubwenge twongere tube abanyabwenge. Abavyumva baravyumva, abatavyumva namwe shari yakakavuza mutamu wacu Petero Nkurunziza.